Big Fizzo. Big Fizzo nigeze kubona je video imwe ambaza amakuru ya Goliath, uwishe Goliath. Nibuka ko nababwiye ko ba Goliath ari babiri, ariko Goliath bavuga cyane nuwe Dawidi yishe. Ariko sivyo gusa, azwi ko igihe nari kwisi mwisi twararimbanye indirimbo yitwa Kisadem. Je na Big Fizzo umuncamake twaramenya. Dufise aho turi kumwe. Biragoye cyane kuca mvuga ngo ebana naho twohura umacaca hajya undi acari. Nico rero yo duhuye turaramukanya. Iyo duhuye turaramukanya ari n'igihe nigeze kuza aho bari ko barakora concert, ndavuga nk'umukozi w'Imana rekanje nze ndabe aho bigeze. Hama ndaba abantu babiri no bandabwira ubutumwa hagati ncanja muri concert hajya hafi nako nabwira abantu ubutumwa ngwino kwa Yesu, hanze ya Yesu n'abuzima buhari na kindi nta je nibera ku misozi kenshi mu masengesho, urumva dutangiye ubucuti mo ca mugura mu ikarti aca yirirwa ku musozi w'amasengesho. So kiretse duhuye turagumbirana kandi ndamukunda, sanzwe nkunda abantu bose ndamukunda, ndakene kwa kizwa. Urakoze cyane. Ubwa mbere nkuko bivuga baravuga ngo bajya abantu tuvugishwa ko nabantu tuba twabipanze hagera igihe by'amashengero manini turavugishwa ku bantu bararengerwa, bavuga ngo nabana bo mu bipanga birahera, ivyo birabura baca bishira kuri shetani. Ivyo ni kwisimeze iyo ibonye ibirengeye bavyitirira umwansi cyangwa umwansi abagomba guca intege abantu kugira ngo nibamenye ko Imana igikora icambere coco ntaco bimbwira azoba ikintu Yubipo abantu muzorengegwa, nigenda bivuze kuko nzi ivyo ndiko ndabona mwisi mwe muzorengegwa, mhemu yera azori domeka kandi abantu bazodomekwa mu ikanguro bagendegwa bamwe bakogwa ko uku mushake nk'aba journaliste muzo bafata ama video cyangwa amafoto muzobona abantu ibizokurikira bazokora, bamwe bazobara bavuga butumwa badasanzwe, abandi bavugishwa badasanzwe, abandi bagwiza tunga badasanzwe, ahandi azoba iminduka mungo, ingo zitangure kuba kuko ingo zitangure kuhaguruka zizana kanovera. Just be there. Shika gusa le seti mu gikorane azoba ari kuwa mbere, ntiwe mera ikintu na kimwe kikubuza ngo ni mudu hagati. Come Imana hezagira umuntu wese ariko aradukurikirana muri uno mwanya cange kano kajyo nguko babivuze, tuvuze ku makuru y'igikorane kiri imbere yacu. Ndagikoze nkishika uyu mwanya nyene mva muri Nigeria kugira ngo dushobore gutangariza muri bino bihe nyene tuvuge amakuru ico gikorane. Icambere igikorane gikurikira kizoba kinini cyane kuruta ibikorane byose twigeze kubona twakoze n'ibindi byose vyakoze muri kino gihugu. Simvuze gusa kubijanye n'ubwinshi bw'abantu, mvuze kubijanye nico tugomba gushikako muri kino gikorane. Twumva neza ko tugomba gukangura abantu bagende kuvuga ubutumwa bwiza. Muncamake naho abantu bogerageza gute, nivyo nabwiye abantu nigiye nari Nigeria, ndababwira isi izokwa marisi kandi n'abantu bogerageza gute nibashobora kunyugwa cange baronka amahoro, kuko ayo mahoro yabitswa ahantu hamwe gusa ni muri Kristo Yesu. Kino gikorane rero kizoba nkikije kudomeka iryo kanguro mbere tuko turinjiramo kuva bino bihe aho tuko turavuga ubutumwa cyane bwo kubwira abantu baze kuri Kristo Yesu. Ibikorane biheruka tuvuge kimwe muca tumye abantu bavuga cyane kucange babonye byinshi, ni gikorane cyo mu mwaka wa 2024 cabaye kinini cabaye ciza, turashimira Kristo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Rero ubwo bwiza bundi bw'urundi rugezo nibwo twizeye ko tuzobamwe muri ico gikorane. Rero hazoba ibintu bikurikira bikomakomeye cyane, hazoba kudomekwa kw'ikanguro. Je ndimbano batamera yuko tuzoguma turindira ikanguro ko rizokwikora kandi turinga uwo munsi hazodomekwa ikanguro. Izodomekwa gute? Ari ikimenyetso kizoba mu buryo buri physique, abantu bankurikirana barabizi uko ari bikogwa nkora bakavuga ngo bakoresha amazi cyangwa bakoresha ibi, ariko ari igikogwa kiri physique kizodomeka iyo kanguro. Ariko cyane mhemu yera azokwisuka ku bantu agomba gusuka mu iryo kanguro. Mbere iryo kanguro riri mu bintu vyatumye nshobora gufata runo rugendo nafashe runjana muri Nigeria, narufashe kugira ngo shobore kubona abantu bakoze ikanguro mu bihugu vyabo rigakora no kwisi yose, cyane Benson Idahosa, Archbishop Benson Idahosa na Prophet TB Joshua. Benson Idahosa yakoze ikanguro n'abana biwe. Je ndafise ikimana iri kwirambira rino kanguro igombira ikorane n'abana banje. Iyo mvuze abana banje
simvuze abana bari mu cumba ndiko ndavuga abo navyaje ubutumwa bafise amashengero yabo, ariko kandi abantu bibesha kwikanguro ari gusa kubwira abantu ubutumwa. Ikanguro riragutse cyane, birasaba yuko abantu bakanguka mu buryo bw'imiryango, kuko uravye ningo ziriko zirasinzira. Abantu bakanguka mu buryo bwa entertainment, mvuze entertainment bariko barasinzira, kuko bisaba yuko abakristo bashoboye kuvyura abantu biciye mu kuririmba, mu kugira sport, ibintu byinshi bishoboka, ariko kandi bisaba yuko abakristo bagira badomina mu burere bw'ifaranga. Abo rero nibo tuje gusengera kugira ngo dukorane iryo kanguro. Wa kabiri yari Prophet TB Joshua yarayikoze wenyene, bizigura ngo adashigikiwe TB Joshua ari capable gukora ibikorane Mozambique no kwisi yose. Ikanguro rero niyo mvugo nini zovugwa muri kino gikorane, kandi turizera yuko itazosubira kuja hasi. Abantu bazobandanya babona kugira neza kw'Imana ko tugiye gushitsa mission ico Yesu yaturungise gukora kwisi. Igikorane cy'umwaka weze nguko bivuga, harabaye competition mpira w'amaguru, kandi yarabaye nyishu nini, kuko burya abantu ntibabimenye match zose abantu barakizwa. Ijya competition irasubira kubaho, kandi turiteze yuko benshi bazokizwa, kuko mu mamita twaravuga ubutumwa twebwe cange abandi bakozi Imana bo mishengero. Harabayeho gutanga udushimwe ku baririmbyi, turiko turiga ukuntu vyo kogwa neza, kuko kubijanye n'abaririmbyi tuko turibaza tugire competition duhitemo umwe cange uwo benshi dusanzwe tuzi ko ariko arafata ahabwe agashimwe. Cyo tuko turaciga nibaza ko tuza kugiheza neza muri kuno kwezi, ko tuko turibaza tugikore kuri uwo munsi nyene, cange ivyuzuye award tuyagure ibe award nini nk'ama award mu yandi, kuko mu bantu batanze bamaze gutanga ubushimwe bwiza, no mu bambere ndi mu batanze agashimwe keza ku baririmbyi, kandi nifuza yuko uyu mwaka Imana ducira inzira dutanga ikintu kinini, nico cifuzo cacu. Rero ivy'umupira tumaze confirma indirimbo, tuko turibaza ko twotanga agashimwe gusa ku muntu, cange twogira competition, cange twoyikora ivyuzuye ikaba ukwayo nka concert, kugira ngo baronge umwanya, kuko indirimbo burya iyo ubonye gusa umuririmbye araje akira aragiye, kandi uzi ko azi kuririmba, uri haje kurahagarara karakujya. So tugomba yuko n'abantu bashoboye kunezererwa izo ngabire, kuko mu ikanguro tukeneye ko abaririmbyi bashoboye gukora bakore cyane muri kino gihe. Thank you. Ari ibintu byavugishije abantu benshi munje mu gikorane, mwaje munzanye igiseke kirimo pasteke, kirimo ivyamwa n'imbugita, kirimo amazi, kirimo imbugita n'imbugita na Bibiliya. Abantu benshi bavuga ati mbega none ibi bintu niyo bari ubupfumu, narijya mwari mwavuze yuko mwari mumaze iminsi mwiyugaranye. No munsi murashobora gusigurira abo bantu ivyo bimenyetso mwari mufise ico bisigura. Ubwa kabiri, umwaka uheze mwagiye ahantu mutubwira yuko mugenda ku musozi hariya mu mara y'iminsi, muvuga yuko mugiye kwisonzesha, kandi byarabonetse yuko koko mwagarutse umengo ibiro byagabanutse gatoyi. Uno munsi kubera iki mwashimye kuja muri Nigeria? Akabazo ka nyuma nakabazo kajanye n'umuririmbyi yitwa Big Fizzo, naho nyene muri no misi heze byaravugishije abantu benshi, niko muramusaba gukizwa. Igiki cyatumye mwiyumvira Fizzo mu bandi baririmbyi bose? Ibibazo vyawe vyiza, numva ko abantu bavuze kubera pasteke. Sigure pasteke ni camwa kuri twebwe muri Bibiliya dusaba twe nyene twama ivyamwa vya Muhemu Yera. Nk'umuntu rero narimviye muri retreat, kuri je numva yuko nzana ikintu kimeze nk'icamwa kiboneka neza ku maso y'abantu bose, ndazi ico gisigura icamwa mw'isi y'Imwemu, nico nagomba gusa mvuge. Ariko kandi namambira abantu burya mu mitwe y'abantu benshi, simvuze bose, shetani yarabaye munini kuruta Imana, ku buryo akantu gato baca bakitirira shetani. Iyo abantu bakize bavuga ngo ni shetani, iyo abantu bapfuye bavuga ngo ni shetani. Burya umuntu avuga gutyo ntabazi ko ariko arahimbaza shetani, kuko yamugize uwica amugize ukiza. Ariko shetani ni iki muri no affaire? Bibiliya ivuga ngo twarahawe ubasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Rero nazanye pasteke gusa kugira ngo abantu babone icamwa cyari camwa kiboneka. Nafise Bibiliya indani, nafise n'imbugita yo gukata iyo pasteke. Ariko kandi turabizi birivuga ngo ijambo ry'Imana n'umupanga. Mu ncamake nivyo, hama mwisi abantu ntibazoreka kuvuga. Yesu avuga ngo nimba bavuze gutya ku giti kibisi bizogenda gute ku giti cyumye, bisigura ngo nimba Yesu baramwise umunyamareba, ivyo byo kuvugwa bizokoma bibana cyane ko umuntu ari muzima bamuvuga. Ica kabiri, wabajije kubijanye na wavuze kubijanye n'amasengesho twagarutse twagabanutse twaronze twaraheze. Sinashobora no guhagarara, no guhagarara ahantu hamwe y'amasengesho nare avuyemo, nico gituma shobere kuyavuga, kuko biribwe yo mwisonzesheje nimurinde kuvuga. Igihe nari mu masengesho sinavuga cyane kiretse ko vyaboneka, ariko yari amasengesho ari mu muruho mwinshi.
harimo umuriro mwinshi, birimo na rimwe ni vyiza mu isi mpemu, ukwizera kwawe ukwihebere utera intambwe, ariko kandi wumva icyo Imana ikubwira. Muri amasengesho wabaye iminsi 7, 6 n'igice cyangwa 7 atakintu na kimwe mfungura, kandi ndi mu ngendo hamaca iminsi 33 ndiko ndajya ivyamwa gusa. Burya abantu ntibabizi, namaze iyindi minsi vyansa yuko nsubira kurekipera mu mubiri mu buryo bworosha, ariko ndashimira Imana kuko nakoze icyo nabyiwe n'Imana, kandi resultat ndazibona, kuko resultat sikubira kwisonzesha. Resultat cyangwa inyishu zituruka iyo wumviye Imana, abantu bavyumva. Rero ucibaza ubu rero kubera iki wagiye Nigeria, reka nsigure kubera iki nagiye Nigeria. Jewe igihe natanguye, igihe nakijijwe ninjiye muri monde y'abakizwa, nabona rinzi Jesi narinzi iby'abakizwa. Kwanza nari umuntu apinga abakizwa, numvise umuntu avuga mu ndimi, navuga ngo bariko baravuga amazina y'abakinyi ngo Rigobert Song, nari umuntu bapinga abantu bakizwa. Icya kabiri navuga ngo umuntu akubwira ngo Imana yamubwiye, narabaza kubera iki iyo Imana yagarukiye kwibarabara yanse gushika nga, nari umuntu apinga iby'abakizwa. Hama Imana ingirira ubuntu, ababizi barazi mu nahe yanje yuko navuze ko nagendewe mu ndoto, hama ndamenya ko ndi mu vyaha, hama ncanja mu ishengero, ndatura ndakizwa mu Kristo. Bidatevye Imana itangura kunyiyereka, kuko nakijwe mu kw'icenda mu kwezi kw'icumi, uwari umufumu wanje naye namubwiye ubutumwa bwiza, arakizwa, niwe Salomo. Uyu munsi n'umukozi w'Imana mu ishengero. Mu mezi 6 ngo muri 2013 mezi 6 umwana yitwa Shadia atatambuka, atavuga mu kidehure, nubu ariho bashatse bagenda kumurondera, aravuga aratambuka, mama we arahari, nayimeje kumusengera aratambuka. Hama mu gihe kigufi nangura gukora ama deliverance, abantu batangwa kumbwira ngo ivyo ni vy'abadaimoni. Ego nivyo nariko ndumva ijwi ry'Imana, ariko numva biriko biravuga n'abakozi b'Imana, ndavuga cange nivyo koko. Usanga nanje hari ibintu vyanteye, kuko navyo natahura cyane. Cyo kimwe n'ubu uvuze ndamenya aho uhagaze. Cyo gihe nayi ngiri mushasha, muri cyo gihe ngiriko ndazazanirwa, abantu bambwira ngo n'abadaimoni, abo duhuye bwa ngo ivyo bintu bigutuma wiruka n'abadaimoni, ivyo bintu bituma ukora ibitangaza n'abadaimoni. Nanje igihe numva ubutumwa bavuga ngo mu izina rya Yesu abantu barakirana, cange ndakurondera abagwayi. Mu nyuma rero niho habaye umuntu yitwa David, n'umwana wa apotre, ni Pasteur David, yanzaniye video y'umuntu yitwa Prophet B Joshua. Mbonye video y'umuntu yitwa Prophet B Joshua, ndamubaza niwo muri Amerika, kuko nari nzi ko visa byose ari byo muri Amerika, mbwira niwo muri Afrika. Canangura rero kuraba uwo muntu yitwa Prophet B Joshua. Mu kumuraba Prophet B Joshua cambona undi mugabo yitwa Pastor Chris. Umva ko mu ntango yanje abo bantu naho twahuriye kuri YouTube, baje kunyemeza yuko ivyo narindi mwe atari ubusazi, kuko nabona bakora nk'ivyo nkora. Natangiye kubikora ntabazi, ariko ntangura kubona ko bakora ngivyo ndiko ndakora. Mu mutwe rero vyagumyemo yuko umunsi umwe nzogenda iwabo, ndifuza kuja kwa Prophet B Joshua muri 2020, haba covid amarapfa, ariko umva ko mu mutima nategezwa gushika. Rero naringiye gushitsa ico gushika aho hantu ndavyibonere n'amaso. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, abaganga bagenda kurabira ku baganga bagenzi babo kugira ngo baduge mu bumenyi. Ni vyiza ko ntegerezwa kuja kurabira ku bantu bakoze cyane cange bakoze ibintu bikomeye, kugira ngo mbandane nagura ino ministry, kuko indoto yanje ni ministère international, ni ministère ikora kwisi yose, si Bujumbura gusa, ni kwisi yose. Rero ivyo vyari muri ivyo. Hama habaye ikindi ko kuja kuraba Benson Idahosa, umuntu yashoboye guhindura site, ari umuntu umwe. Ibindi nabivuze yuko je n'abana banje twebe tuzokora ikanguro. Rero nari ngiye kuraba Benson Idahosa, Bishop Benson Idahosa yakoze ikanguro we nabo yivyariye mu mwemo, kugira ngo ni connect n'ubwo buntu, ndabutahure ndabwige ko ibikurikirana ivyo abantu bagiye kubona. Big Fizo nigeze kubona je video imwe ambaza amakuru ya Goliath, uwishe Goliath. Nibuka ko nababwiye ko ba Goliath ari babiri, ariko Goliath bavuga cyane nuwe Dawidi yishe. Ariko sivyo gusa, mu chat nanditse kuri Facebook navuze ngo ari ibintu ntarinda kuvuga, kuko si ngombwa ko tuvuga ko twerezwe, ko twavugishijwe cyangwa ko twabwiwe n'Imana, ariko vy'ukuri ni call of God, ni umuhamagaro w'Imana kuri we. Naranavuze hepfo ndavuga biragoye ko umuntu ashobora gutena igihe kirekire ari on top, nuko Imana ibifisi ikigomba kumukoresha kuri yo top. Yo rero neko ndamutumira gusa aze muri Kristo Yesu. Sanzwe ntumira abantu bose ko boza muri Kristo Yesu, cyane muri kino gihe cikanguro. Ndasubiye kandi kuvuga kino gihe cikanguro ni kimurengane, aze tuvuge Yesu Kristo yapfuye akazuka, kandi vy'ukuri Imana ni ifise uwo mugambi. Ibyo rero vy'ukuri Imana yambwiye nivyo yambwiye, ivyo nabivugana nawe wenyene ku ruhande, ariko ndavuze gusa abantu bamenye yuko si kigumba camfashe. Baravye navyanditse mu gitondo,
mu gitondo nk'ivyuka nkeza kwakira amayerekwa yari kumvira ijwi ry'Imana kugira ngo ntumire uw'Imana ishaka ko yinjira mu bwami aze avuga ubutumwa cyane cyane ashobora kugira impact ku bajene benshi bakamenya Kristo Yesu nimba yo kwakira Yesu bakagendana nawe. Nico cyatumye nandika. Satani rero ashoboye gukoresha umuntu abizi cyangwa atabizi. Rero iyo matake tuba tuzi aho ajava ikuzimu. Hama Bibiliya ikatubwira ngo umwansi azotugerageza ariko nazo kwigera dutsinda. Rero muri ico gihe twe duhagarara mu ijambo tuzi uko na Yesu Kristo aho yaja bamwita amazina. Benshi bamabaza ngo none mu mpemu naco wumva. Biragoye cyane ko ncika intege cyangwa biragoye cyane ko ndeka kuvyumva ku matwi, ariko ntibishoboka na gato yuko ndabiha ikibanza mu mpemu, kuko uwo tuba twavuganye nawe kugira ngo ngure kino gikorane abari munini cyane kuruta abariko baravuga baboneka n'abataboneka. Gusa Bibiliya ikivuga ngo ibigeragezo ntibizobura kubaho, ariko haragowe ubizana. Je ngirira impuwe abariko barazibira abantu. Nimba umuntu yari gukira hama umuntu akaca muzibira, uwo muntu niyumva ko yikwegeye. Je rero impuwe ndazigirira cyane ujya yikwegeye kuzibira ujya muntu, ariko kandi nkababazwa n'uwo muntu ataronsa kajyo ko kuza. Ariko kandi abantu bagira ubwenge babe maso, niwemere gutakaza kajyo ko gutabagwa kwawe. Ejo bundi umuntu yambajije ngo none ko nje ndakwemera nemera kuvuga ubutumwa iyo ntumiye abantu bafise ibibazo bacambwira ngo ntiboza ngo ufise abadayimoni. Nambwira nibo bafise ibibazo, nibo bafise abadayimoni, sindanabazi ni giki kibazibira ni shetani. Rero mu ncamake imhemu yanje iguma ikomeye bivanye n'ijwi ry'Imana mba numvise, ariko kiretse ivyo amatake wumva aboneka mubona habaho amatake menshi. Ibitero ni vyinshi, nitwo bivuga ngango tubiheze. Ni vyinshi, gikorane nk'iki kinini nikibura abavuga, nikibura abahaguruka, nikibura abarozi bagira inama, nikibura ibikoreka. Ariko kandi nitubura natwe gukora mwishimwe mutukananiza ivyo tunaniza, hama Imana ikadushoboza abantu bakabona Imana. Barakoze cyane. Tuciteguriye mwisi imhemu kuko uko bimeze kose si imhemu zitora, ariko ni imibiri itora. Ariko harimwe ibiboneka vyaturutse mu bitaboneka. Imibiri yacu ivyose vyaremwe n'Imana itaboneka. Tubwire yo dutunganiriza ibintu mwisi imwemu. Isengesho ryacu riba rimwe buri munsi. Mana tuzigamire mu mahoro, kuko amahoro niyo priorite. Naco kintu ca mbere dusengera. Ca kabiri, Mana zigama igihugu cacu, kuko igihugu cacu ni umurima rusange. Uko bimeze kose utahuriri utabitahura ibintu uko namanda bivuga, utahura ibya kino gihuda utigeze utahura ibikindi gihe, kandi nutahura ibikindi gihe igihugu tegeza kugitahura, kuko igihugu ni cacu kandi dukwiye kukivuga neza no gutumira abantu mu gihugu. So imiteguro yacu twebwe ni imwe, no gusenga kugira ngo nibigende neza, kandi bizogenda neza kuko Imana ni nziza. Turizera ko izo turinde tuzigame. Intambara twabonye zirahagije, nitukeneye kubona yindi cyane cyane twe twakuze tuzibona. Iyo turiko turasenga dusenga turi seriye, tuvuga Mana abana bacu nibabona ivyo twabonye. Uko niko twitegura. Uvuga Yesu Kristo yapfuye akazuka dukorera Imana imwe. Iyo tuvuze ikanguro mu bisanzwe twese abarivuga uyu munsi, si twebwe twatangiye kurivuga. Rino kanguro ryavuzwe n'abatama benshi batakiriho. Imana yababwiye ngo igihe kanakazo bikanguro ridasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Ego ari igicapo cyangwa kamoto k'ikanguro. Burya iyo uvuze imvura ubutangiye kubona igicu. Ari igicu cikanguro. Rero umuntu ashobora kuba yari kanze igicu akacita ikanguro, nta ngorane, si imvugo zibiri, ahubwo avuze uko we yacise cyari igicu cikanguro. Hama iyo twe tuvuze ngo tugiye kuri domeka, niko tugomba kuba occasion speciale, kandi birazwi yuko igihe occasion yacu ari 7 abantu baza benshi. Tugomba ko muri occasion speciale n'abatari bwamenye yuko biriho, n'abariko barabibamwo nk'agacu bavyinjiremwo nyezina. Tugende tuzana abantu kuri Yesu. Abantu bararushe kandi na yindi nyishu singa mu Burundi gusa, isi yananiwe. Isi turimwo yananiwe. This world is no longer able. Inosi yananiwe. Trump yavuze ko aza kurangiza vya Ukraine ku munsi umwe, amezi abiri atatu ariko aramurengana. Isi yananiwe, aho Ubufaransa na Trump batakivuga kumwe kubijanye na Gaza. Uravye isi yose, Afrika hose bananiwe. Tuko turavuga ikanguro rero, nituvuga Bujumbura, tuko turavuga isi yose. Nabwiye ko igituma voyage mu bihugu bitandukanye ni kugira ngo tugire igicapo cyo kumenya ngo jewe naho ndinga Imana yazanye kugira ngo mbe inyishu. Yesu avuze ngo mugende mu mahanga yose. Rero inyishu yanje ni abavuga ko ikanguro byatanguye, navuze ari igicu
navuze nk'imvura igomba kugwa ushobora kubona igicu akavuga ngo ya mvura yashitse undi akayivuga imaze gushika kuri jewe nakajyo gusa ko kushira ku mugaragaro kumenyesha abantu no mu kubaho kw'abajya abantu haje bavuze ngo none ntitwokorera hamwe natumiye abantu bose ninde atatumiwe kirese uwanka kuza natumiye abantu bose bazoze nababwiye ko azo bigikorwa kidasanzwe muzoze muzokwibonera narababwiye cagiye turabejura abantu bazobona ibintu murazi vyabaye ubu hazoba ikintu Yubipo abantu muzorengegwa ni genda bivuze kuko nzivyo ndiko ndabona mu isi mwene muzorengegwa muhemu yera azori domeka kandi abantu bazodomekwa mu ikanguro bagendegwa bamwe bakogwa ko uku mushake nk'abajournaliste muzo bafata ama video cyangwa amafoto muzobona abantu bizokurikira bazokora bamwe bazobara bavuga butumo badasanzwe abandi bavugishwa badasanzwe abandi bagwiza tunga badasanzwe ahandi azoba iminduka mungo ingo zitangure kuba kuko ingo zitangure kuhaguruka zizana kanovera ko kwigisha n'izindi ngo just be there shika gusa les 7 mu gikorani azoba ari kuwa mbere ntiwemere ikintu na kimwe kikubuza ngo ni muduhe hagati come uweze gusa mu gikorani iryo kanguro nakubwiye yuko abavuze ko ryabaye biratandukanye ari umuntu umva kamoto k'imvura akavuga ngo ya mvura yatanguye so simana zibiri ariko bivana n'ukuntu yita igicu undi nawe akavuga reka habitangazo mwese muvyibonere kuko naho tubivuga umengo biraturaba mwese muvyibonere muri hajya namwebwe mukogweko ukabona mugenza we nawe aragurutse oh my god uyu nazo azomuvuga utuma mu ba journalist agaca vyuka kazana na strategy yo gukamera mu bikorane cyangwa strategy yo kuja arerekana ibintu vyo tuma habikanguro people will be touched simvuza bavuga butuma gusa abantu bazokogwa ko ari abantu bakwiye gukogwa ko batunge kugira ngo ikanguro ribe ibizoba birenze uko twavugira ngaho solution muri cyo gihe nk'umukozi w'Imana ndamenya ngo okay nigiye cikanguro ariko kiretse ivyo mbonye muri abo bantu fise n'ijwi ry'Imana nsanzwe nzi neza ko bikeneye ko tukangura abantu cange ryarambwiye yuko akwiye kubikanguro cange igihe cikanguro niki haba hageze rero mfatanije n'ivyo ndiko ndabona abageze ko tuvyura abantu tufise mwebwe ba influencer mushobora kuba muri ko muri influencer ego abantu bakumva ukabona ko bakurikirana ibintu tuba tunyotewe yuko hajya hagati twobona Yesu ariko araganza kuko naho twobatwenza abantu no twobadiga ijoro ryose no twobadiga ijoro n'umurango ndababwije ukuri na yindi nyishu kiretse Kristo Yesu rero ikanguro rikenewe igiye abantu ariko barondera nyinshi muri Yesu twebwe abakristo tukaba dufise nyishu kuko dufise Imana nini igihe nari mu ishengero kwa ya Benson Idahosa i Benin Nigeria nibuka ko mfukamye nariko mbwira Imana ikintu kimwe mana uri muri jewe mana nini how come nikuta abantu bogira igorane hafi yanje ndagukeneye jewe wese suko iryo sengesho ryabaye special kubera ko ndi muri Nigeria ariko nari ngiye kuraba ahantu umuntu wo muri village ahantu kanaka yashoboye kuvyuka gucyo akaca domeka isi yose agasiga abantu bariko barakizwa bayihana imbere yo kwapfa yakoze ibintu binini mbona ama university yubatse mbona impact yagize muri ako karere barambwira ngo hano iwacu Benin City umuntu tuzi twese ni Benson Idahosa umuntu w'Imana agashobora ku influence rero abantu b'Imana kugira ngo bagire impact n'iryo twitikanguro nco gihe yuko bataba abajyamye nk'uko umenga umukristo ni ikintu kiringaho kirapfuye kiragiye kitigeze kigira ico kimara no it can't happen nibishoboka tugiye gukora mu turere twose kugeza abantu bamenya Kristo kandi banyotegwa Kristo kandi bumve ko hanze ya Kristo atabundi buzima.